Ndabaramukije abakunzi mwese ba Sharif TV. Ndanabashimira abakoze subscribe kuri Sharif TV nawe utarayikora akanya naka ntutangwe. Uyu munsi turarabira hamwe ibisobanuro vy'ijambo ubwiza. Aho abantu benshi barisigura uko bashatse, turaza kwisunga imvugo z'abantu bamwe b'abanyabwenge babayeho kera. Ndabahaye ikaze. Ubwiza bwihishije, ubwiza butagaragara. Ukuri kwa Socrate n'abanyabwenge bamwe babayeho kera. Mu bihe vya kera cyane, mu marembo ya Atene y'amateka, hatanguye kuvugwa inkuru y'umuntu atangaje. Umugabo yagaragaje ko ukuri kudaturuka mu maso cambure mu ishusho, ahubwo yagaragaje ko ukuri kuri mu mutima w'umuntu. Bamwita Socrate. Ushobora kuba umwumva cyangwa ari ubwa mbere umwumvise, reka ndagusigurire neza. Cyo tugiye kubana ni Sharifu. Igihe isi yavuga ubwiza mu vy'amaso, Socrate yarahagurutse aravuga ati: ubwiza mwana wanje si ku mubiri, ni ku mutima, aho ibikorwa vyiza vyivumbura. Kuri Socrate, ubwiza butari bugenewe kurimbisha, ahubwo bwari ubundi buryo bwo kubaho, bwo gutembera mu kuri no kugirira neza isi. Umunyeshuri wa Socrate yateye intambwe imbere, arandika ati: ubwiza nyabwo n'ubudapfa si kiboneka, ahubwo ni cyumva, ni kimenyetso cy'ukuri. Mu gitabo ca Symposium, Plato yavuze yuko umuntu agenda azamuka ava ku bwiza bw'umubiri akagera ku bwiza bw'umutima, agasoza asomye ubwiza bw'ubwenge, aho byose bihurira. Ariko hamwe n'ivyo vyose, kenshi ukuri ntigushimishwa n'ubusanzwe. Aristote yavuze ati: ubwiza ni ihuriro ry'uburyo, urugero n'ituze. Naho ibintu byose bihuza bikavyara imbaraga y'ivyiza. Kuri Aristote, ubwiza ni gushira ibintu ahakwiye, mu mutima no mu bikorwa. Hari abantu benshi bagiye bagaragaza yuko hari ubwiza buteye ubwoba, ariko se ubwo bwiza bwari buteye ubwoba koko? Nkuko abo bantu kenshi babivuga, ubwiza ni intwari yo kubaho neza, si uguteye ubwoba. Ubwiza ntabwo ari ishusho yo kwereka abantu ngo iki kintu ni cyiza. Aho gukunda amaso y'abantu, kunda ibitekerezo bizima. Ntukunde uko abantu basa, ntukunde uko abantu bameze, ahubwo kunda ikibavamwo. Kunda ivyiyumviro vyabo n'ibitekerezo vyabo. Kunda ibitekerezo vyabo bizima, uko batekereza, uko biyumvira, ikibavamwo. Ntukunde amasura yabo. Amasura ntaba meza, ikiba cyiza nikiva mu muntu. None twebwe bakavukire b'iki gihe, nubuhe bwiza duhiga? Nubuhe bwiza dushaka? Nubwiza bwo mu biranga umubiri cyangwa nubwiza bwo mu myumvire? Ubwiza bwo mu mvugo cyangwa ubwiza bwo mu bikorwa? Socrate yagaragaje yuko ubwiza butabereye icyiza ni gishuko kitagira agaciro. Yavuze ngo ubwiza nyakuri si ic'amaso abona, ahubwo n'urumuri ruhamagarira umutima kwivugurura, kwikubita agashi no kubaho nk'uzirikana ko ukuri n'ibikorwa vyiza arivyo bizoba urwibutso rwacu. Aho yavuze ko ubwo bwiza aribwo buzohoraho iteka, kandi no mu nyuma yuko amaso yacu afunze ku isi, ubwo bwiza buzohahora. Bivuze ngo ubwiza bw'uwo muntu nubwo azoba atagihari, ariko buzogaragarira abandi, bavuge ati uyu muntu yarahabaye kandi yari mwiza, bivanye n'ivyiyumviro yagize vyagiriye sosiyete akamaro. Uyu Socrate ni umufilozofe w'umugiriki wo mu gihe cya kera. Yavuga ibintu vyinshi bijanye n'ubwiza, ariko mu myumvire yiwe ivugwa cyane nuko ubwiza nyabwo buturuka imbere, atari ubwiza bugaragara ku muntu uko agaragara. Mu bitekerezo vyiwe, cyane cyane binyuze mu nyigisho ziwe zabitswe n'umunyeshuri witwa Plato, yavuze ko ubwiza budashingiye gusa ku bintu bishashagirana inyuma, ahubwo ubwiza nyakuri bufitanye isano n'umutima mwiza, ubwenge n'ukuri. Mu yandi majambo, yavuze ko umuntu mwiza atari urya muntu ubona ashimishije ku maso uriko uramureba, ahubwo ni wa muntu agira indangagaciro muri we. Socrate mu bitekerezo vyiwe vyatambutswa cyane cyane mu biganiro, aho yabaza abantu ibibazo vyinshi bigiye bitandukanye kandi ubyumvise ukumva ari ibintu biciriritse, ariko akenshi vyamufasha gutekereza. Yumva ko ubwiza nyakuri atari ibintu bigaragara nyuma gusa, ahubwo we akumva ko ubwiza ari ikintu cimbitse gishingiye ku bwenge, kugira ubumenyi bw'ukuri no kumenya icyiza n'ikibi, ubufura n'indangagaciro, kuba umuntu w'inyangamugayo, akunda abandi kandi akora ibyiza.
kuba umuntu yicisha bugufi kandi akubaha ukuri, akubaha n'abandi. Socrate yashimangira ko ivyo ubona inyuma bishobora kuba vyiza, ariko akavuga ko niba umuntu atagira umutima mwiza canke ntagire ubwenge bwo gukora iciza, ubwo bwiza nta gaciro bufite. Hari ahantu henshi yagiye avuga yuko ubwiza nyakuri atari ikintu amaso abona, ahubwo n'ico umutima wumva n'ubwenge bugashima. Plato, umunyeshuri wa Socrate, yaje akomeza ibitekerezo vy'umwigisha wiwe Socrate, avuga yuko ubwiza ari igice c'ibintu bihoraho. Mu bitekerezo vya Plato hari ubwiza bw'ikirenga buri hejuru y'ibintu vyose tubona kw'isi. Ibintu vyose vyiza tubona nk'imico yako kamaro k'ubwiza gahoraho twogerageza kugeraho, ariko kandi atari 100%. Mu buryo bworoheje, ni igitabo ciza gisa nk'igice c'ubwiza nyakuri. Ni indirimbo nziza, ni igice kigaragaza ubwiza bw'ikirenga. N'umuntu mwiza, igice kigaragaza iciza cyo hejuru. Ariko ubwiza bw'ukuri butuwe mw'isi itagaragara, iri hejuru y'amaso asanzwe. Socrate mu nyigisho ziwe yagerageza kutwigisha yuko tugomba gushaka ubwiza imbere yacu, bwo mu mitima yacu no mu bitekerezo vyacu. Tugomba gutekereza no gushishoza, kuko ubwiza bw'inyuma bushobora kubesha. Ko tugomba gukundira abantu ivyiza vyabo vyo munsi y'amaso, atari kwisura gusa. Nkuko yabivuga, umubiri ngo ushobora gusaza, ariko ubwiza bw'imitima bw'indani ntibushobora gusaza, ntibushobora gushira. Socrate yavuze yuko ubwiza bumeze nk'urumuri, ushobora kurubona, ariko impamvu irutuma rumurikira ahantu hijimye n'ivyo utabasha kubona. Ubwo bwiza nyakuri rero ni imbaraga z'ivyo udahita ubona mwako kanya, ariko tukabibona mu bikorwa, mu butwari, mu rukundo no mu kuri. Hari umuntu yokubaza, ubwenge, umutima, isura nziza, ijwi ryiza si ubwiza? Ariko mucyo uzomusubiza uwo muntu uzomwishure yuko ivyo bintu nibishobora kubesha. Umubiri urasaza, amajwi aratakara, ariko umutima w'umuntu, imico myiza yiwe, ubwenge bwo kumenya iciza n'ikibi, ivyo vyo bikomeza kugumana ubwiza nyakuri bwavyo. Ese ubwo bwiza bushobora kubona? Cambure n'ikintu umuntu yumva gusa. Ari ikintu womenya, tugomba gukoresha ubwenge tugashishoza, kuko ubwiza bw'inyuma bugaragara vuba, ariko ubwiza bwo mu mutima buboneshwa umutima nama. Ushobora kwibaza ati, niba nifuza kubona ubwiza nyakuri nobigenza gute? Nokora iki? Ariko shakisha ukuri, kora iciza, ntugaterwe ishema nuko usa, ahubwo nuko ubaho. Ibikorwa vyawe bireke bihumuriza abantu nk'uko izuba riha isi urumuri. Aho honyene niho uzokura ubwiza buramba. Menexene yari umunyeshuri wa Socrate, yaramubajije ati, ese ubwo bwiza utubwira buraboneka n'amaso? Socrate yerekana intoki ku mutima wiwe, aramubwira ati, yasa amaso yawe azobubona. Amubwira ati, n'umutima wawe. Aramubwira ati, reka nkwibwirire, ubwiza bugaragara inyuma n'umwenda wambitswe ku kinyoma gishobora gusaza, ariko ubwiza bwo mu mutima bwo mu bufura, mu bikorwa vyiza, ubwo n'ubwiza buhoraho nk'uko ukuri guhoraho kudashira. Menexene aravuga ati, ndumva nifuza kurushaho gushaka ubwo bwiza nyabwo. Socrate aramwishura ati, nuko bigomba kumera. Shakisha iciza muri wowe no mu bandi. Saba umutima wawe kuba inzu ituruka mu rumuri, atari indorerwamo yerekana isura gusa. Socrate yahumurije Menexene, aramubwira mu ijwi rituje kandi mu ijwi rito ati, kuko nk'uko abahanga bavuga, ubwiza si bigaragara, ahubwo nibitekerezwa n'umutima. Menexene yacuritse umutwe hasi, yuzuye ivyishimo, aravuga ati, ndabizi noneho, ubwiza si iby'amaso yanje abona, n'ivy'umutima wanje wumva. Socrate yamufashe ku rutugu, aramwenyura, maze aravuga ati, nuko nguko uba mwiza, mwana wanje, si mwisura, si mu majwi, si mu nyambaro, ahubwo ni mu gukunda ukuri, gukora iciza no mu kwitanga ku bandi. Je mwumva ni Sharifu.